ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Numva ibyishimo byandenze cyangwa se umunezero numva wandenze. Merci. Simfise aho ndi buhere cyangwa ndi buhereze, ariko Imana niyo guhabwa icyubahiro muri byose. Amen. Uyu munsi kuri twebwe nka NARAV BAND ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi udasanzwe. Ikintu cya mbere numva nohera ko numva nshimira Imana muremyi w'ijuru n'isi. Ndashimira Imana muremyi w'ijuru n'isi ko iyi tariki yageze yashitse turi bazima twese. Amen. Twari twarabigambiriye kera cyangwa se twari twabishize muri porogaramu zacu igihe kitari gito, none umunsi urageze. Reka mu ncamake ndababwire uyu mugwi icyo ari cyo n'abaribo n'ivyo dusanzwe dukora, kugira ngo mumenye ngo bavuze NARAV BAND tuzumva ko bavuze iki. NARAV BAND mu majambo yose ni Nayot Rama Voice Band. Nakunze kubangana n'abantu bakambaza ngo NARAV BAND cyangwa se Nayot Rama Voice Band, bahera kuri Nayot ngo Nayot ni giki cyangwa se Rama ni giki, ariko ni izina dukura mu gitabo ceranda cera Bibiliya, hariya mu gitabo ca mbere ca Samuel mu gice ca 19 uhereye ku murongo wa 18 urabisoma neza, uza gusangaho Dawidi yariko yirukanga ahunga umwami Sauli, hanyuma yirukangira kwa Samuel, amusanga ahantu bita Irama. Ntibagumaho, Samuel amukuraho amujyana i Nayoti. Bagezeyo na hantu Samuel yigishiriza intumwa cyangwa se abigishwa biwe kuvugishwa. Sauli ntabwo yarekeyeho, atuma intumwa za mbere kugira zifate Dawidi, zimaze kugenda nazo zigezeyo ziravugishwa. Abo baguma hiyo ntiyarekeraho, atuma bagira kabiri, nabo bageze bagira gute baravugishwa. Hagiye abagatatu bafatwa mpiri, nabo nyene batangura kuvugishwa. Aravuga ngo ni jewe ngira amaguruke nishikireyo ndabe uwo muntu bavuga uwo ari we. Wewe anagezeyo rero byabaye ibindi. Agezeyo yavugishijwe ari impuzu zose yazikovye yazikuyeko. Umunsi nijoro birarangira, Sauli ariko aravugishwa. Abantu bose bifata ku munwa ati none nawe bwa bundi yabaye ari umuvugishwa. Voilà, aho niho dukura iryo zina. Ni wabaza wumvise umuntu akubwaza ati none NARAV BAND ni biki, uzomuhe iyo nyishiri simple cyane. Na ahantu hari ishure Samuel yigishirizamwo abantu biwe kuvugishwa. Objectif dufite cyangwa intumbero ya mbere dufise ni kuri twese, ndazi ko ari ugutazira no guhimbaza Imana. Ico tugihurira ko twese. Ariko ikindi twebwe dufise, ngira ngo sindavugana n'abandi batandukanye, ariko suko twebwe tuje turagahebuza par rapport y'abandi. Hari iyindi migwi isanzwe iriho muri gospel cyangwa se abaririmbyi impimbaza, barimba indirimbo mpimbaza Imana. No kuvuga ngo ikindi cya kabiri kituzanye no kugira ngo dushobore gukorana nabo kugira ngo duteze imbere umuziki mpimbaza Imana. Ibyo sindabijya mu madetaye kuko ni byinshi, ni birebire. Je nta nivyo noshobora, ahubwo nava mpamagara mutama ngaha Apollinaire Apotre akagira icyo bivuze, kuko niwe sokuru, niwe twese twisunga. Ariko nibaza ko murakoze cyane. Nibaza ko iciviro dufise cyane ni kugira ngo umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbaza Imana ashobore kubona yuko bishoboka yuko ashobora gukora umurimo wo guhimbaza Imana, ariko kandi muri uwo murimo wo guhimbaza Imana ashobora no kubaho ubuzima no kwita primaire. Mwana huye
ubuzima primaire ni ukuvuga adashobora kubura amahera ya bisi, adashobora kubura amahera yo kuriha inzu nimba amaze kuba dependant, adashobora kubura amafaranga yo kurya nimba yibana, kuko aha muri East Africa, reka ngarukira hafi, nibaza ko muzi byinshi cyane cyane, mumaze kumva byinshi cyane bitandukanye cyane uko tubaye ngaha mu Burundi. Rero NARAV BAND yavyukanye ishari positif, yagurukanye ishari positif. Hageze aho tuvuga ngo kuri twebwe it is possible, birashoboka. Ni nayo mpamvu iyi konsere mu kuyitegura teme yayivuga ngo turabigiciro. Abantu bashe kubona ama invitation baza kumakabanya ako kana. Umuririmbyi arimba gospel ni uw'igiciro. Abarimbyi nimba ko baranyumva cyane gusuma, ndiko ndabivuga baranyumva cyane. Indugumba babira kugira ngo wowe uri muri saro ushobore gushiramo ijya ndirimbo wumve yuko winjiye ihoro mu esprit, Indugumba babira iteye ubwoba. Ibyo ndabikubwira ndabizi ko mfise studio imaze imyaka 7 ikora umuziki, mugaba abaririmbyi narabuze ingene nshobora kubafata. Mara sijui sponsor, mara unisaidie mimi niko na kidogo, mara nyimbo inatoka arudi. Ikibazo kiri he? Ikibazo kiri he? So we have to know that ko turabo igiciro. Nimba hari umwe muri twebwe yaguruka kugira ngo yugurure ishengero akabanza kuririmba abaririmbyi, nta shengero numva ryavyutse batabanje gushaka amaho parallel, bazana amasabufa, bazana amakitari, bakubita umuziki abantu bumviriza iryo shengero. Je ntabyo ndumva ibyo byose. Naho kiba icumba cy'amasengesho kanyimbo kanaanza, tusidanganyane vraiment, kanyimbo kanaanza. Nimba dadi pasta imbere yuko aguruka agira avuga ijambo ry'Imana, waimbaji njo wanaanza. Ariko abo bantu sabi igiciro vraiment, abo bantu nabi igiciro. Si nivyo gusa, niyo mission izobandanya mu ijuru. Hapo sasa ujue kuimba, usipojua utaimba. Utaimba. Ninde yumva ko abantu atarabi igiciro? Ninde yumva ko abantu atarabi igiciro? Nta numwe. Reka mpere ku bantu mwumviriza indirimbo dukora, ndabiginze mugira ishari. Kweki mwumviriza indirimbo zacu kuri gusa, même 1 franc. Mugira ishari mutangure gucungana muvuga ati no, aba bantu turabashigikiye, indirimbo zabo il faut payer kugira ngo dushobore kuzumviriza. Nukuri ndiko ndababwira, je ndababwira ibintu nzinsanta. La fois passée twari ngaha turiko turatanga amatrophée ko baririmbye babaye abambere, bagize performance nziza, bakoze ama video tout ça. Donc mugabo harigende yumvira ati none uyu muririmbyi abaye uwa mbere anata velo kurantre ni kwa miguu, reggae mu barabara vraiment. S'il vous plaît. Icyumviro ni cyatanguye kera, hariho abakibanje turiko tukidugirako, dushobora kurenga tutagisozereye, ntacyo bitwaye. Ariko icyangombwa nuko icyo cyumviro kihari. So kubahamagara imvo twabatumye tubahamagara
wari umwanya wo gutazira guhimbaza ariko icibiro dufise uwo shaka kwabaza umuririmbyi wari wose ari ngaha aza kubwira uko turakubwira aza kubwira uko turakubwira rero reka ntaravuga abaririmbyi mwebwe mudufana cyangwa mwebwe muza kudufasha gutazira mudufate mu mugongo muzaba mukoze ikintu ushobora gusaba abaririmbyi ni kimwe natwe dufatane mu mugongo dushigikirane umutwe umwe wifasha gusara abaririmbyi muri ko murantegera ivyo kurabana ngo ninde yakoze concert ninde yateguye igiteramo ivyo bintu bantu bikureho atari ivyo gutera imbere n'ikibazo ikigize kabiri kama prince ushindi ni tuombe prince asohoye indirimbo umartiste nateza kuba mbere kubanza kuyigura imbere yuko igurwa n'undi muntu wari wese ndabinginze mumfashe nababwiye twaje dusanga abandi kuri terrain ariko harakeneye ko duhinduka turakeneye impinduka ndiko ndarangiza nshimira abatumire mwese mwakoze kuza Imana yo mu ijuru ibahezagire mwikomera amashi abungere muri ngaha ko sinashobora ingene mwinjiye Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane mugira umutima wo gushikira abaririmbyi banyu iyo mushikira abaririmbyi banyu amashenge yanyu atera imbere ivyo se automatique narabibayemo ndabizi ndongoye mu rw'abaririmbyi c'est automatique ahasigaye ndiko ndashimira cyane Live Legacy niba dufashije gutungana kino gikorwa niba dufashije gukora bino bintu mubona uno munsi kuva mu ntango imise tumaze turiko turabitunganya ndashimira comité d'organisation ndashimira umuntu wese abaririmbyi mwaje abarongozi abaririmbyi mwaje Imana yo mu ijuru itagabitanya ibahezagire mu izina rya Yesu amen.